Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Amamuko canke se igitabo c'Itanguriro. Tuzirikana ku kigabane cyaho c'indwi guhera ku karongo ka mbere kugeza kuri gatandatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Nowa yinjira mu bwato. Umukama abwira Nowa ati, niwinjira mu bwato wowe nabo mu nzu yawe bose, kuko mubo mwarukanye ari wowe musa uri intungane mu maso yanje. Mu bikoko byose bitazira tora indwi ikigabo n'ikigore caco. Mu bikoko bizira naho utore bibiri, ikigabo n'ikigore caco. Mu biguruka mu kirere naho utore indwi, ikigabo n'ikigore, kugira ngo bize birondore ubwoko bwabyo kw'isi yose. Nkako mu minsi indwi ngiye kurekurira imvura kw'isi, imare iminsi 40 n'amajoro 40. Ibyo nagize kw'isi byose ndabitikize. Nowa agira byose nk'uko Umukama yari yabimutegetse. Nowa yari afise imyaka 600 aho isegenya y'amazi yuzura kw'isi. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero, tumaze iminsi tuzirikana ibintu byinshi, turaba ibintu biriko biraba mu isi, none n'ubu turabandanya kandi turi kuzirikana ibyabaye mu gihe cyo kuri Nowa. Ikigabane cya 6 twarakimaze, ubu tugiye mu kigabane c'indwi. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Nowa yinjira mu bwato. Iyi video muriko muraraba ni video yo muri Australia. Nanje ndi umwenegihugu wa Australia. Ibiriko biraba, bimwe biri hafi y'aho ndi, ibindi biri mu zindi ntara, ariko hose ni muri Australia. Kuburyo aba Australia aho turi hose tutagomba kwijajara, kuko ibi bintu biri mu bice byinshi muri Australia. Kindi kandi cyane cyane muri Sydney, muri Melbourne, ahantu twumva ko ari ku mitima y'igihugu. Basi ariko muri za Brisbane, za Perth, cyane cyane za Tasmania, aho hose abantu bari guhangayika kandi abandi baranapfuye n'ubundi bakiriko. Niyo mpamvu dukwiye gusenga cyane, niyo mpamvu dukwiye kuzirikana ibyabaye kuri Nowa, kugira natwe tumenye ibyo ari byo, twisubireko, tureke kuba ibigaba mu maso y'Imana. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Nowa yinjira mu bwato. Nowa yinjira mu bwato. Twarabonye ko Imana yategetse Nowa yibazira ubwato kuko yari yarashimye we ngene yabanye n'Imana. Nkuko natwe Imana itubwira ati injira muri Yezu Kristu ubemo neza, kugira ibyago bigiye kugwira isi n'ibiriko biragwira isi ntibize bigushikeko. Akarongo ka mbere karavuga ngo Umukama abwira Nowa ati, Umukama Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiriko byose, abwira ijambo Nowa tubyumve. Niwinjira mu bwato wewe n'abo mu nzu yawe bose, kuko mubo mwarukanye ari wowe musa uri intungane mu maso yanje. Aleluya, amen, amen. Imana ibwira Nowa, injira mu bwato. Nowa yari yabaje ubwato, abantu bamutwenga, abantu basubira.
Imana imubwira ati niwinjire mu bwato wowe n'abo mu nzu yawe, n'abo mu nzu kwa Nowa. Bana b'Imana, abo mu nzu yawe nimwaza murasengera hamwe, niwabigisha ijambo ry'Imana, niwabigisha kubaha Imana, wewe n'abo mu muryango wawe muzinjira mu bwami bw'ijuru. Mwinjire muri Yesu Kristo, hanyuma muze mwinjire mu bwami bw'ijuru. Abo mu nzu yawe Imana izoba proteja, Imana izoba rinda, ntihagire n'umwe azova kwagashatsi nk'uko Imana yarinze Nowa n'umuryango wiwe. Imana ibwira Nowa iti wowe n'abo mu nzu yawe nimwiyinjirire mu bwato. Kubera iki? Kubera ko Nowa Imana imubwiye ati ni wowe nasanze uri umuntu w'intungane mu bo mwarukanye bose. Aleluya, amen. Nshuti yanje, wowe ubibona gute? Urabona uraje mu bo mwarukanye ubona ibyo barimwo, waritandukanye nije nabyo? Uraje mbega ubona wowe n'abo mu nzu yawe mwo kwinjira mwese mu bwato? Buriya rero abantu bamwe baravuga ngo burya ngo mu nzu y'umuntu ngo bamwe ngo barashobora kuzosigara ngo abandi bakagenda. Ego nibyo, umwe wese azogenda ku ruhande rwiwe, ariko umuryango wabyitwayemo neza bose bazinjira mu bwami bw'ijuru. Kuko na Nowa n'abo mu nzu yiwe bose barinjiye mu bwato. Kwa Loti naho Loti yarahunganye n'abakobwa biwe, umugore wiwe wewe arasubira inyuma kubera yiyumvira ibyo mu rugo canke ibikini, yiyumvira iby'isi, kuza guhunga n'iby'isi, acacika inkingi y'umunyu. N'ubu abama baje hariya bama bayibona. Basi rero abana b'Imana dusenga Imana kugira tuze twinjire mu bwato canke twinjire muri Yesu Kristo n'imiryango yacu n'abana bacu nk'uko Nowa yabigenjeje. Hariho ingo usanga zisengera hamwe n'abana n'abo mu nzu bose bakaja hamwe, n'abandi usanga bamwe bari ku bandi bari uku, kandi koko biragwiriye. Bana b'Imana, kubera urashobora abana bamwe barashobora kukuba cyane mu bihugu byo hanze. Bana b'Imana, bani bari mu bihugu biteye imbere, ababyeyi baraza gusenga n'akana kamwe canke bubiri, abandi bagaca baja mu byumba byabo ku makompiyuta bakaba bararaba za pornography n'ibindi biteye isoni, bakigira ku makompiyuta. Basi wowe ukaja ugasenga n'abakumviye, abandi bari muri ibyo rero je nditanga ko karorero, kuko nama ndabyibona ko canke nabyibonyeko. Ukaja mwisengesho, abana bamwe bakakwemerera mugasengera hamwe, uwundi wamwinginga ingomwa nanje dusenge ngo tuheshe icyubahiro Imana, ngo akakwihorera. Ahandi naho bamwe bagahitegura tukaja gusenga, abandi bakiryamira. Ibyo rero nimba nitanze n'akarorero, nuko mbona no mu ngo nyinshi niko bimeze. Kandi ibyo ni iby'iwanje, nawe uraraba iby'iwawe, ariko dusenge nyimbi iwawe ariko bimeze. Abana bamwe ntibakumvire ngo musengere hamwe canke ntibemere no kuja gusenga ngo mugende gusenga hamwe. Senga Imana, utakambira Imana, urabe ko Imana yoba kugarurira mukaja hamwe, kubera hariho abazokwinjira mu ngo, hariho abazinjira mu ijuru n'amafamiye yabo, nk'uko na Nowa n'ifamiye binjiye mu bwato. Basi turabandanya. Kabiri haravuga ngo mu bikoko byose bitazira, ngo mu bikoko byose bitazira tora indwi ikigabo n'ikigore caco. Mu bikoko bizira naho utore 2 ikigabo n'ikigore caco. Bana b'Imana, duhagare kwiri jambo ngo mu bikoko bitazira. Imana yahaye Nowa ngo mu bikoko bitazira, Nowa tora ibikoko 7 mu bitazira. Abana b'Imana, aho harimo impene, harimo inka, harimo intama, harimo indogobwe n'ibindi bitazira.
ngo atore indwi ngo ikigabo n'ikigore cyacyo, ikigabo n'ikigore cyacyo bitazira Imana yakunze. Ariko ngo mu bikoko bizira ngo natore bibiri, ariko ugereranije indwi ukagereranya na bibiri wumva gute? Bitanu birenzeko. Mugabe Imana yarase kuhonya n'ibizira. None gabasha ubwo imbwa yishira mu bikoko Imana yavuze ngo batore indwi, kandi ugiye kubiraba imbwa nizikeye, nubwo n'abazungu benshi bazitunze ariko si benshi cyane. Abazungu benshi ntabwo batunze, hari n'abanka n'akayabo badatunze n'akayabo ibizira. None imbwa uyu munsi niyo bariko barashira ku rwego rwo hejuru, ngo imbwa aba ari yija hejuru imbwa. None imbwa uyu munsi niyo bariho guha agaciro ngo igire mariage n'umugabo cyangwa umugore. Ariko bana b'Imana, murabona ibi bintu byo kuri Nowa ugacugereranya n'ibi bintu by'uyu munsi, wowe ubona atacyo bikubwira? Ngo mu bikoko bizira atore bibiri. Turabandanya. Murantunga gatatu aravuga ngo mu biguruka mu kirere naho utore indwi. Ngo mu biguruka mu kirere atore indwi. Ibiguruka urumva Imana yarabikunze, ariko turacyumva. Ikigabo n'ikigore kugira ngo bize birondoke ubwoko bwabyo ku isi yose. Ngo kugira ngo bize birondoke ubwoko bwabyo ku isi. Ibiguruka nabyo Imana yarabihezagiye. Urumva Imana yarabwiye Nowa ati ibiguruka utore indwi. Ikigabo n'ikigore indwi, urumva 14. Ngo kugira bize bigwire, bize byongere kurondoka. Turabandanya. Kane aravuga ngo nkako mu minsi indwi ngiye kurekurira imvura ku isi imare iminsi 40 n'amajoro 40. Ibyo nagize ku isi byose ndabitikize. Imana idutabare cyane. Imana iravuga ngo mu minsi indwi Imana yahaye Nowa iminsi indwi yo kwitegura, yinjiza mu bwato bya bikoko. Twarabonye Imana ko yabwiye Nowa ngo Nowa afate n'ibyo kurya yinjije mu bwato. Nowa yinjiye mu bwato n'umuryango wiwe. Rero Imana ibwiye Nowa ati mu minsi indwi ngiye kurekura imvura. Mwiyo minsi indwi Nowa yitegure neza, byose ashire mu bwato neza. Kandi aho abantu bariko baramuseka, nkuko kumbure nanje hari abanseka baseka ati uyu nawe yarasatse. Bana b'Imana, hari abantu ariko mu byo bintu wihaye n'ibiki. Bamwe ati wewe warize Bibiliya, wewe ibintu by'Imana uri bireke n'ibyo ababyigiye niki. Sha uko biri kose abantu bashaka buza barumva imburi mu minsi yeze sinababwiye iby'Imana yamisushuriye. Abantu bibereye mu misayangano mu birori byo mu isi, hanyuma icya kiyoka kiriko kiranze kakinuka ngo jeni kijuju ntashaka iterambere. Iryo terambere ry'isi rizombuza ijuru niritsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Niko rero hari n'abandi bambona nk'umusazi, ariko nkaba ndi umusazi wa Yesu Kristo, ariko aragenda mu ijuru. Nshuti yanje, bandanye urugendo rugenda mu ijuru, ntukebaguzwe inyuma, ntuhamire iby'isi. Nawe ahabwa iminsi 70 yo kwitegura kugira yinjire mu bwato. Natwe Imana yaduha, ese wowe ko Imana iguhaye Zipora ngo akubwire ingene Nowa byamugendekeye, nkaba ndiko ndakubwira ati nawe itegure kwinjira mu bwato, itegure ube muri Yesu Kristo, kubera
ubushize ntitwasomye ka karumbeti ka gatandatu baba marayika bane babohewe ku ruzi rwa Eufurate Imana yavuga ati nibabarekure kugira batikize icya gatatu cy'isi icya gatatu cyane icya kabiri icya gatatu bimwe urumva bimwe hari igihe ndabyibuka ndiko ndabisoma ariko gusa urabizi ngo batikize icya gatatu ku isi cy'abantu abantu bariko baratikirira Ukraine uwo no kwa Putin ngo hamwe mu bitoro ngo hatanguye kwaka abandi yiyugaraniye ahantu birakomeye nta wuzi icyo agomba kugerako intambara yafashe iyindi sura gushika ubu intambara iriko iragwana nabo mu isi kuko iyo bari Ukraine yonyene iriko irigwanira Uburusiya buba bwaramaze gufata hajya muri Ukraine ariko kubera abandi binjiramo bagenda gufasha Ukraine intambara iracyabandanya kandi izohava iba mbi cyane n'ubundi yarabaye mbi Imana idutabare cyane muri Kongo intambara ikirabaza mu bihugu byinshi intambara ikiraba muri za Sudani intambara ziriko ziraba muri Iran intambara ikiraba mu bihugu intambara baguma bavuga ugiye kuri nyuzi canke leta ibyizira turungikira bya nyuzi ugumubona abantu bariko baratikira mu isi umwuzure uri kuratikiza abantu rega naho nabashiriye muri iyi video yo muri Australia nuko ndiko ndashaka nyene ati ndabasigurira ibyo ndi munanje ibyo ndiko ndabona gutya bana b'Imana Australia ni igihugu gishigikiye ibintu by'abatinganyi twaratoye amatora je naratoye turatora ngo abadashaka gushigikira ubutinganyi abagore barongorana canke abagabo barongorana nibatore oya ababishigikira nibatore yego je narinzi n'abandi bamwe ko twe tuzotsinda naramaramaye mbonye ababyiyamirije dutsinzwe sanga turi bakeya twabyiyamirije abeshi babyemeye tuba turatsinzwe baca bararekura ko abagore n'abagore abakobwa ku bakobwa abagabo ku bagabo bakorana mariage birirwa mu mabarabara n'amaza muri za rimozini toraba ibyisi turengeje abo kuri Nowa abana n'abashirira mu bintu bitandukanye ubundi munsi nzobashiriramo n'ibindi by'ibintu nzobazana bibereka abana b'Imana tugira ibyo dutinya iminsi ngwino aritegura none raba aha nayo imvura yatanguye igwa bukebuke none ibintu murabona amamodoka yaratwawe amazu yari gutwagwa amazu yararenzwe ko abaruga bana b'Imana rero bamwe hariho abantu b'abarundi canke abanyafrika bageze muri Australia canke twageze muri Australia nanje niko kera naho ramvuga yuko twageze muri practice yo mu isi ariko nyumuko Imana yagiye inyigisha mpura n'ibibazo bitandukanye nabonye no ni mwisi kumbe ni mwisi nituragera muri practice Imana idutabare cyane urijaja uragize iki hari ubundi mu mama ariko aravuga ingene inzu abantu bariko bararira ingene inzu zabo zatwawe bahangayitse kandi batari bwana zinjire bariko barubakisha bagaca banavuga ati mugabo raba aho kugira leta hani twitweteho itugirire neza irikirirungikira amahera muri Ukraine yo kuza kugwana intambara hari igihe umuntu aja gufata anyway bana b'Imana rero twitegure nka Nowa urumva hari igihe wabona ibintu kandi ubuhanuzi bwaragiye bubivuga burya ibintu birakomeye iyo ubona abantu bavuye mu nzu zabo bagahunga kubera umwuzure murabona aho hari n'indege sinzi ko noba nashizemo amavideo ariko ndazi hari aho mubona indege iragira usibye ko mba niko ntagize byinshi ariko hariyo n'indege ziko ziratabara none igihe umujinya w'Imana wabaye cyane Imana nyene yabyirengagije zige indege ariko zizokora cyane ko hariyo n'izi ndege ziriko zitabara
abariko barapfa bangana iki kandi hariho ubushobozi oya ahubwo byerekana ko imana ari imana atabushobozi abana bishi dufise naho twokoresha indege naho twokoresha amato naho twokoresha ibimeze gute nta bushobozi dufise bwo kurengera ibyacu canke kwirengera atari imana iriko iraturengera kuko nyimba turabahinga tukaba tuzi ko turiko turavumbura ibyo tuvumbura kubera iki imvura batayihagarika bureke konona ibintu imana yo mwijuru dutabare cyane reka gusamara gatanu avuga ngo no wagira byose nkuko umukama yari yabimutegetse no wakora byose nkuko umukama yari yabimutegetse bwa bwato arinjira muri ya minsi ndwi yari karinjira mu bwato nkuko byari koko yatoye ikigabo n'ikigore nkuko imana yabimutegetse arabigira byose haleluya amen nawe ubigire byose nanje ndabigire byose umukama imana adufashe tubigire byose twe nawe haleluya amen gatandatu aravuga ngo Nowa yari afise imyaka 600 aho isegenya y'amazi yuzura ku isi Nowa ngo yari afise imyaka 600 ngo ahisegenya yatangura kuba ku isi yatsembise imyaka 600 umugabo twebwe nta n'imyaka 100 tuzomara cyane abafise 100 nibake Yezu canke Simana yaranyeretse igihe cyo kubaho kwanje nta myaka 100 nzomara gushika ubu mfise imyaka 48 hafi niruzura mugabo ni nkaho mfise nka 48 naratangurwa 48 rero igihe nere ku myaka sigaje kuba mwisi nari mfise imyaka 40 nari mfise imyaka 40 canke 41 kuva ndavyeretswe tumva haheze nk'imyaka 6 ariko imyaka nari maze nyagihe niyo myinshi nta myaka 100 nzomara mwisi yewe nta na 90 nzomara ariko sindakubwira imyaka imana yanyeretse ariko narayishimiye imana narashimye imana gose kuko naragwaye kanseri imana inyongeza igihe cyo kubaho nzobivuga bana b'imana tube nka Nowa ngo Nowa yarabize imyaka 600 natwe turiko turiteranya n'imana ku myaka 100 gusa canke 50 tudashaka kumvira imana ngo twubahe imana Nowa yaramaze isegenya yaramaze kuba imana Nowa yarongejwe iyindi myaka kumbure Nowa yapfuye abize nk'imyaka 1000 canke 100 navyo tuzobibona mugabo twebwe turi kwite turabe imyaka dufise agahe gatonya dufise haleluya amen tugakoreshe neza tureke kwirishinga ibyisi ahubwo twishinga ibyo mu ijuru odiyo reka tugeze ngaha umukama imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ariko ntusamare naje sisamare ntidusamare twitegure nka Nowa kugira ngo twinjira muri Yezu Kristo tugumye ntiduhendwe n'abisi cyangwa ngo duhendwe n'ibyisi muhezagirwe ku izina rya Data n'irya Mwana rya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakunda inahazi